iyo bigeze kurenga ivyemewe n'amategeko canke ivyo umuntu afitiye uburenganzira ku mategeko, naho biba byinjira mu rugo rw'umuntu hazoba kubahiriza amategeko. No kuvuga ngo ikintu cyose cyitwa akarengane, kuko ivyagiye biba muri kino gihugu vyadusubije mu myaka myinshi, ni ikintu cyitwa akarengane. Mu ngo nyinshi mu Burundi abakenyezi barakorera imiryango mugabo nta burenganzira baba bafise ku mwimbu. Umugore arakora mugabo umugabo akaba ari we ategeka ati bino bintu bizokoreshwa gute, ari wagurishije igitoki musanga umugore niwe yagiye mu mirima ararima, hamageje gucinya igitoki umugabo aragica agiye kukigurisha, ageze gukoresha ayo mahera umugabo akayakoresha uko ashaka. None mwebwe n'ingingo izahe mwofata kugira ngo uwo muco kuhera sinzi ko vyosho mugabo ugabanuke cyane? Bibaho ko ndakibajwe n'umugabo niko bimeze mu rugo iwawe, kuko ariko bimeze biba biteye ubwoba. Nibaza ko niba atari ko bimeze iwawe nuko hari intambuko wateye kumbura abandi bataratera, bijanye n'ikumbure n'ingene abantu bagira ubumenyi no gutahura ibijanye n'ingene urugo rutunganye. Urugo nigo rufatiro rw'igihugu, niwo mushinge w'igihugu, kuko ni umuryango nigo rufatiro, niho abantu bose batsa kumvira ubwa mbere. Mbere ko tuvuga agateka kazina muntu, mbere ko tuvuga ko umuntu atarenganywa mu gihugu, biteza gutangurira mu rugo. Urufatiro mu Gifaransa fondation. Donc imbere ko tubivuga mu gihugu biteza kubanza kubonekera mu rugo. Kubw'ivyo rero hariho ibintu vy'akarenganyo ushobora kwerekana neza yuko naho abantu bubakanye mugaha habayemo akarenganyo, kandi aho karenganyo gashobora kuba karenza amategeko yarasanzwe ahari. No kuvuga ivyo biteza guhanwa n'amategeko. Mugabo hariho n'ibindi mu bijanye n'ivy'imico bibanza kuza bijanye n'ingene vya bintu twako turagomba guha agaciro, bwa buryo bwo kuririmba gushasha, bwa buryo bw'ibitito bishasha, bwa buryo bw'ingene abantu batahura umuryango gushasha, bijanye n'ingene igihe tugezemwo gutegeza guhabwa ikibanza kugira ngo habeho kwigisha no guteza indero shasha cyane cyane abakiri bato, kugira ngo ntibazokore ivyo basanze uko basanze ibintu bimeze. Ariko iyo bigeze ku gateka kazina muntu, iyo bigeze kurenga ivyemewe n'amategeko canke ivyo umuntu afitiye uburenganzira ku mategeko, naho biba byinjira mu rugo rw'umuntu hazoba kubahiriza amategeko. No kuvuga ngo ikintu cyose cyitwa akarengane, kuko ivyagiye biba muri kino gihugu vyadusubije mu myaka myinshi, ni ikintu cyitwa akarengane. Umuntu ashobora kwitwaza intara, ubwoko, igitsina n'ibiki byose ugasanga haramwe amakarengane. Rero nibaza yuko iyo habaye kwerekana akarorero mu guhana abantu batubahirije iteka ry'umuntu naho bafitiye ivyo bahuriyeko, bituma n'abandi bagira ico batinya kandi bubaha. Ariko igihambaye cyane nuko habaho inyigisho zo guhimiriza kugira ngo abantu batahure ingene duha agaciro ubuzima bwa kira muntu wari wese, cyane cyane ku bakenyezi. Ivyo rero nibaza yuko byinshi biba byavuye ku ngeso ziba zaragiye ziraza tugashikaho tuzita ngo n'umuco kandi atari umuco w'igihugu, kuko abantu benshi bagitandukanye ingeso zaje kubera intambara, amagume, kubera abantu bagashaka zita ngo niko barundi bameze. Ariko no gusubira kugaruka ku muco ushobora myiza igihugu gisanzwe gifise, no kugenda turatosora ikintu kitameze neza canke amajambo nyifato zaje zimeze neza. Rero nibaza yuko byose biza bivana n'ingene abari mu rongozi bw'igihugu baha agaciro kubahiriza iteka ry'umuntu wese, atawuzira yuko ari uyu canke uriya. Rero ivyo bizohera mu turorero tw'ingene haba guhanwa ko abantu barenganije umuntu bamurenganya ku burenganzira bwiwe.